izohangura na gato jame twosuge nawe mwosugezwa n'abasi ba Satani oya ibibazo tutinda imeza yumvikana rero aho muri musengere mu mutima Satani aratsindwa mu izina rya Yesu uko yoba ari kose uko yoba yambitse ishusho kose yaba yambaye ishusho yo gusenga yambaye ishusho y'umuvugabutumwa aratsindwa mu izina rya Yesu kandi muhumure kandi umuntu arambika umutima Satani yaratsinze ngatwari kubera ko Satani yatsinze. Mu nyuma y'ingingo y'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu umutekano n'iterambere yo kunywanisha ishengero ry'abadventiste bo munsi w'indwi basanzwe bari mu matati kuri uyu munsi izo mpande zibiri zose zitumvikana zahuriye mu mashengero ariko rero ntivyahavuye bigenda neza kuko uruhande rumwe rwavuga ko ari rwo rutegerezwa kurongora ibikorwa vy'uyu munsi urundi nagwo ruti nitwe turongora ibikorwa vy'uyu munsi aho twaciye rero ku mashengero yo mu Gisyo ishengero ry'Ikiriri n'ishengero ryo mu Kinama twasanze bimeze cyo kimwe uruhande rwegamiye uwo bita Yozefu hamwe n'uruhande rwegamiye uwo bita Rameki basa nk'abatarabana ryiza uyu mukirisu wo mu Kinama avuga ko hakiri agahaze kugira ngo ishengero ry'abadventiste bo munsi w'indwi banywane ntwa Meshake Nsengiyumva aha mu ishengero ry'abadventiste bo munsi w'indwi ngaha mu Kinama tubona kumenga ibintu bimeze neza niko bitavuga ubisanzwe impamvu ibintu bitameze neza aha mu Kinama ni uko itariki 24 hari ku munsi wa kane habayeho inama habayeho gukorana abajije intwaro n'abarongozi b'ishengero maze batora umurongozi mushasha w'ishengero ifata kibanza kugira ngo ategure amatora yimirije kandi arushize kuyobora ishengero mu bumwe no mu guhuza rero mugabo yimaze kugenda gutyo ingingo yafashwe n'umushikanganje no hagati mu nyakubahwa ntabwo yigeze avuga yuko muri iyo ngingo hazoha akajagari mu mashengero aruko abantu bose dusengera hamwe tugafatikanya ibikorwa kandi n'umurongozi mukuru w'ishengero mushasha yatowe twemera bita Bavugusa Daniel yaremeza neza yuko intego ya mbere bagiye gukora ari gufata agahuza abanyeshengero mugabo twono munsi uko vyama gahunda twayiteguye nkuko bimeze baza kudushikiriza abarongozi bashasha baje bashikirijwe n'umupasiteri yarahasanzwe ntibabisa abarongozi bashasha avuze ko abarongozi bari basanzwe bayobora igihe injyane zihitiye mu ishengero ryacu zitunganije ariko kandi mu nyandiko zigenga amashengero y'abadventiste munsi ndi kwisi ziragaragaza neza yuko buri mwaka habaho uburongozi butogwa n'ishengero ariko no musorongozi batuzaniye n'ubumara imyaka ibiri kuva imyaka ibiri heze rero ntituzi yuko ingingo zahindutse zigira ishengero ry'abadventiste munsi w'indwi barazanya batubwira ngo niyo barongozi bari basanzwe bahari kuva intambara igitangura mu ishengero ry'abadventiste munsi w'indwi abarongozi basha kuri batatu natwe turavuga batuti ko tutagarariza ingingo zivuye hejuru mu ntwaro kuko nukurenga ibwizo ry'igihugu muyobokamana ryacu turavyemera yuko ubugararije icagezo c'Imana mugabo tweco dukoze twavuze nti abarongozi badushikije ntitubanka ko nubundi bagiye tubaza twabitoreye simugabo kandi gahunda reka ziba neza ikogwa nkuko byari biri ubona ko ari nayo ngingo y'umushikiranganje uko kunywanisha impande zibira zihamaze iminsi ariko no munsi tugiye gutegura gahunda hamwe batubwiye ngo uko bishoboka kose ngo ntidushobora gukorana rero kubw'ivyo sinumva yuko kwakuri na wa munwano uhereye hejuru ari ugiye mu ngiro aha kubwanje novuga nta ubwo bisubiye itoto nkuko usumba uko byari bimeze ariko kandi uko biri kose twe tuzigira Imana yo nyene yo mwijuru kuko niyo Mana yamirenganura abarenganijwe ntabwo tuzosoka mu shengero ko ishengero temera ko ari inzu y'Imana naho umuyobozi wayo yoba butamwemera ariko ishengero ryo n'igi Imana sigiwiwe biciye ku Mana Imana izoshiraho gahunda kugira ngo rusubire gusengera hamwe umutekano naho bitobitohero no munsi kuko turabirabona ko ukunywana kutari kuraba ubuvuba bivanye n'imvugo bafise n'iforo y'ukuntu ibikorwa biko batunganywa ariko turizera ko Imana yo takinanira birateba muga birashika ibibaye mu Kinama byabaye mu Gisyo byabaye Kiriri biriko biraba aho bitako dosare ni ntamakamuse ko bishobora konona ishengero ry'abadventiste ibibaye mu Kinama byabaye ahantu hose mbere saho gusa mbere n'ahantu henshi ariko none ishengero ry'abadventiste bo munsi y'indi yo biko birabyonona ko uhera mu nzego hejuru
amatora yahabaye n'amagenwa y'abarongozi ntabwo akurikije ingingo zigenga ishengero kuko ishengero isanzwe ifise ingingo zirigenga. Rero niba bipfiriye hejuru hasi mu mashengero siho hagiye kuba impore mu gihe hejuru hari ingwara ikigwaye. No kuvuga ngo iyo umuntu agwaye igisebe canke ingwara ariyo yose mu mubiri ikihutirwa sukuvura iyo ngwara habwo no kumenya icateye iyo ngwara abaganga babimenyereye maze umaze kumenya icateye iyo ngwara ucumuvura bivaye n'ingwara ni kuvuga ngo n'ingorane yateye ingwara. Rero mu gihe habaye ishishwa kuvura ingwara utaramenya uko avura yariyo biragora gose abo umugwayi arateba kagupfana. Mu bisanzwe ishengero ry'abadvance mu sunye ritunganije ingingo ifashwe n'abizera aribo bitwitwa abakristo mu mashengero tumenyereye. Iyo ngingo iba ari ingingo itavuguzwa n'umuntu ari wese kabone naho buri umurongozi watowe nabo bizera. Rero abizera ico bakoze nico bategezwa gukora nk'abizera kwishengero ry'abizera niyo baturishikanwa uriya murongozi wo hejuru agahembwa. Rero umwizera niwe afise ukundi kuntu abibona mu gihe ababona yuko ishengero ryiwe ahagarariye riba riko riraba ibintu bitajanye n'amategeko biciye kubiri n'itegeko ryatowe na nyakubahwa umushikiranganje hamwe n'inzego zishasha badushiriyeho zirongora ishengero. Nje baye mu gihe ubushikiranganje bashyizeho inzego nshasha muneka raba neza byo bari bituruka ku mbega none muri ko muraraba nk'abadivantiste ho kugwike kugira ngo kumbure ishengero y'abadivantiste rikure rikore nkuko ryaro rikora abantu abakristo basenge batekanye. Ishengero y'abadivantiste mu windwi kuva ikibazo gitangura haciye imyaka 2 hariho umugwi w'abantu washishikaye kuguma usaba ibiganiro kugira ngo baje hamwe batorere umuti kibazo. Ariko hagaragara n'undi mugwi uvuga ati abo basaba ibiganiro twe tuwemera ko n'abanyavyaha cyane mugabo ku ingo z'ishengero kuyoboka amana y'imishengero y'abadivantiste mu windwi riremeza neza yuko je tusoma mu gitabo c'abaroma igice ca 3:23 ko bose bakoze ivyaha bivuze ngo ntabwo roha ko umuntu umwe yifitiye niba je ndi umunyavyaha kuri uruhande nkora nkora ibi abari undi umunyavyaha kundi ruhande ko afise ibindi akora mugabo urumva kuva mu ntango harinze habaho umugwi uvuga ati twe nishaka ibiganiro nimwegere hiya bwo nimutwandukiza ubunyavyaha abana bavuga ati twegwe ahubwo nibaze nyamwe tuvugane tunywane mugabo ingingo yafashwe ikagaragaza yuko hariho abantu bamwe bahengamiwe abandi bakarekwa gutyo kandi twese twari b'igihugu. Iyo ngingo usanga iguma itera uruhagarara mu gihugu no mu ishengero. Ku bwanyu ne hakogwa ikibuga kumbure izo ngorane zirimo abadivantiste zive. Ku bwacu ico tufifuza ko gikorwa ishengero ry'abadivantiste munsi windwi umuzi w'ikibazo nibaza yuko uhari mu gihe ho gerageza gutorwa uwundi muti wa muzi w'ikibazo ukiriyo aho umuti ntabwo wo muti urama ofisi kiringo ugomba kuzomara. Ariko mu gihe ikibazo gitowe inyishu itowe yo bari inyishu iza nuvango habanje kwigwa impamvu intandaro imvo n'imvano ya byose maze uwo muti ugacutorwa ufatiye kuri ya ntandaro n'imvo n'imvano uwo muti urama. Ariko mu gihe inyishu itowe ari irenza ku ruho rw'amazi ikibazo cyateye intandaro ya byose murumva yuko nejo na hirya yejo nahatwa mu kinama ahandi hoba ibindi bintu bisa n'ibyabaye mu kinama n'ahandi zagisyo. None kwisabatiza witeguye kugaruka gusenga. Kwisabatiza jewe ko nzi yuko muri Zaburi 23:6 Dawidi niwe avuga ngo nukuri ineza n'imbabazi by'uhoraho ngo binyomaho iminsi yose ngo nanje nzoba mu ngoro ya data iminsi yanje kubaho ni kubaho kwanje kose naho bahagaze ku muryango umuntu azankubita ambwiye ati no munsi ntiwinjira je numva uwo munsi no kwinjira gusenga agafuma nkubita ninjiye gusenga ko nzi yuko umugisha ubonerwa mu ngoro y'Imana numugisha utabonwa ahandi hantu hose wo kwita izina wo bushatse ryose. Nina ko muvuze ko mushaka kugenda gusenga naho bavuza mwisengero basanga ari impande zibiri zitumvikana unako shagira ingorane mwisengero. Ikibazo nyene mwishengero kiracari mu gihe akiri impande zibiri zitumvikana. Ariko kandi hari ruhande ya byose Imana yifise kundi zo bigenda tutugiye mwishengero kwicara utekereze duce bugufi nta kundi ko zibwije niko zitambwa kandi ntitwoshira ku n'ingingo y'ubushikanganje uretse ko ikoze kuno munsi ari y'ubushikanganje niki yakogwa si y'ubushikanganje ko umushikanganje yavuze neza ko twese dusengera hamwe ataho kuvuga ngo je ngo nduwanaka ubundi atakuvuga ngo je ngo nduwanaka niko umushikanganje yavuze twamukurikiranye cyane kandi mbere n'ingo y'umushikanganje turayishimiye mbere kuba yagombye kwikora mu bwo buryo kugira ngo abinywanisha ariko no munsi natangaza no kubona abantu bakora muhemukira umushikanganje bakora ibintu biri kubiri n'ingo yashizeho kandi bakora ingo iri kubiri n'umurongozi mushasha yashizweho kugira ngo atunganye ishengero ruse kuja mu bumwe. Baje gusenga mugire dusenge kubera ko naho icyaha cyanyoshe isi nacari n'ikivugiro. Haleluya. Reka dusabe abari hanze bigire dusenge.
ku ruhande rw'abahavuye barongora ibikorwa kuri uyu munsi bavuze ko atangorane yahabaye bati nibere ryari riyaze naho nyene rero batashimye kubivugira ku vyuma vyacu.